Yes, kanonye mbifurize kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose. Na makuru tuba tugarutsemo rero arebana n'umutekano politike na diplomasi kugira ngo tuba updating tubabwire uko situation ihagaze. Ni mu gihugu cy'u Burundi rero dukomeje kugenda twibanda kugira ngo tubabwire byinshi bigiye bitandukanye, ariko kuri kamera ni Bwana Karimba Aimable umugoroba mwiza. Umugoroba umugisha bakunzi ba TV Dunia Nikote, kandi nongeye kugusuza Bwana Moses. Tugarukanye icyitwa ubwino, tugarukanye icyitwa amakuru adasanzwe utasanga handi uretse hano kuri TV Dunia Nikote. Yes, twirukanse cyane rero sinibutinde ndagira ngo tuze guhita dusimbukira by'umwihariko ku kibuga cy'indege cya Bujumbura kibayeho rwose amahajabu, ariko mbere yo kugira ngo by'umwihariko iyi nkuru tuyinjiremo, ngira ngo abantu barabona yuko iyi video tuyifashe mu masaha nimugoroba, tuyifashe mu buryo butunguranye bigendanye n'inkuru yari tugezeho, ariko tuyifatira by'umwihariko n'ahantu hatunguranye bitewe naho twari tugereye. Ngira ngo Bwana Karimba Aimable, ngira ngo iyi nkuru kugira ngo duhite tuyinjiramo mu buryo bwimbitse, ndagira ngo tuze gutangira dusuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, ubanze ubamerikaze mu buryo bwihuse cyane kugira ngo duhite tuyinjiranamo abantu rwose nizere ko muhari 5 kuri 5. Mbere na mbere ndabanza gusuza abakunzi bacu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, ibirengerazuba, mu mujyi wa Kigali kude chapeau, nimukomeze mugire amahoro n'imigisha, impagarike n'ubugingo bikomoka kuri Nyagasani. Nongeye gusuza kandi abakunzi bacu badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, muri korine nyinshi zitandukanye, hari za Ruyigi, Rushambiru, mu mujyi wa Bujumbura, mu ntara nyinshi zitandukanye, Rumonge, Makamba, ibice byinshi bitandukanye na za Kirundo n'abashuje, nimukomeze mugire amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Ndasuza kandi abari Uganda, Kampala mumeze mute, Nairobi Kenya mumeze mute, Mombasa Tanzania mumeze mute, n'abashuje kandi mwebwe mudukurikira muri hanze ya Afrika y'Iburasirazuba, South Africa, Malawi bariyo, ku mugabane w'Uburayi bari mu Bwongereza badukurikira, bari mu Bufaransa badukurikira, bari Australia, mu Bubiligi badukurikira, bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu byiciro byinshi ndetse na leta nyinshi zitandukanye, New York bariyo di. Yes, ni video bariyo. Yes, reka dukubita tubangura, ngira ngo murabona ko burimo burira bitewe n'inkuru aho idufate, bibaye ngombwa yuko duhita tuyibagezaho. Ni video dufashe mu masaha nimugoroba. Ngira ngo Bwana Karimba Aimable, ndagira ngo tugaruke ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Mu kanya gato gashize twumvisha amakuru yatakwa rikomeye cyane, rikaba rikozwe na Red Tabara. Ngira ngo ibi turagira ngo tubyinjiremo tubive imuzi n'imuzingo, bibaye nyuma yuko mu minsi yashize twababwiraga yuko CCTV camera zimo ziravaho, system zo ku kibuga cy'indege zimo ziravaho. Ndagira ngo ibyo byose duhite tuyinjiramo mu buryo bwihuse cyane. Bwana Karimba Aimable, twirukanse cyane, uze no kunyimira tunakira n'umuvandimwe kuko mu kanya gato araba tugezeho. Hari ijwi aduha tugahita turishyiramo, by'umwihariko abakomeje kugenda avuga byinshi bituruka mu gihugu cy'u Burundi. Bwana Karimba Aimable rero by'umwihariko turaza kwikomoza, ariko kandi tuze no kugaruka gato muri CNDD FDD, hari amakuru ari kwavugwa, gusa n'ibindi byinshi bikomeje kugenda bitugeraho nabyo tugiye kwa dukomoza mu buryo bwirukanse cyane. Gusa reka duhite duhera hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Red Tabara irashaka gufata iki kibuga cy'indege cya Bujumbura, kugeza amagingo bihagaze bite? Bijyanye nuko situation ihagaze, bijyanye n'ukuntu ibintu bihagaze aka kanya mu mujyi wa Bujumbura, Moses, icyitwa umujyi wa Bujumbura aka kanya urageraniwe, icyitwa umujyi wa Bujumbura urakomerewe, icyitwa ishyaka rya CNDD FDD, igisirikare cy'u Burundi FDNB, igipolisi cy'u Burundi zambonera kure, nibari kuryama, nibari gusinzira umujyi wa Bujumbura, hari kubarurwa nibuza ku kigero kingana na 75% yuko icyitwa umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, kuba waba waramaze kwinjira hagati mu gihugu cy'u Burundi, ndetse kandi bikavugwa yuko operasiyo y'icyitwa umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi ishobora kuba igiye gukorwa mu gihe gitoya mu buryo butandukanye n'ubwo natekereza cyangwa n'ubwo we watekereza, kuko aka kanya inzego z'umutekano z'igihugu cy'u Burundi, igisirikare cya FDNB batangiye kubabwira bati, wowe
generali runaka wowe koroneri runaka wowe kapiteni runaka ntajya kurondora mu mazina yabo yego ntabwo mwemerewe gusinzira ndetse kandi nta nubwo mwemerewe kuryama mu gihe umutekano mu gihugu cy'u Burundi utameze neza kandi biri guca amarenga yuko ibi byose Red Tabara iri gutegura cyangwa se iri gukora bigaragaza yuko n'ubundi bihagaze mu gaciro ndetse kandi abantu baraza kutubabarira yenda ahantu dukoreye ikiganiro ntabwo bimeze neza ni mu buryo bwo kwirukanka kugira ngo tubahe amakuru by'umwihariko ku byari bitugezeho gusa garuka ku kibuga cy'indege gato duhite tunatira umuvandimwe ubabwire se Red Tabara iki kibuga cy'indege yabishaka kugifata bimeze biti ikibuga cy'indege rero cya Bujumbura ni ikibuga cy'indege akakanya kiri mu bibazo kuri uno mugoroba ndagomba gusobanura ibintu bibiri icambere n'intambara ishobora guhuza igisirikare cy'u Burundi kiri inyuma y'uyu mugabo yavuye muri Amerika w'umunyamurenge yitwa Munigantama hariya mu bice bya Mikenke bifuza ko kwigarurira kandi ikibuga cy'indege cyo mu Minembwe kuba rero ingabo z'u Burundi zongeye kuhagota zigahana gasopo twigwaneho iyo ni po ya mbere nagomba kuvugaho ariko ikindi cya kabiri nagomba kuvuga ku biganiro bishobora kuba hagati ya Ndayishimiye n'u Rwanda bigizwemwo uruhara n'Ubufaransa nk'uko Perezida Ndayishimiye yavyifuje nk'uko ibinyamakuru bimwe bimwe biriko biravuga poegira gatatu ndaza kuvuga ku bikorwa M23 FC twigwaneho bashobora gukomeza gukora bagamije kwagura ibice no kugondoza guverinoma ya Kinshasa kwemera ibiganiro kubisinya no kubishira mu bikorwa duhereye rero kuri umurongo wa mbere intambara cyane cyane irimwo abanyamurenge hanyuma abantu benshi bagatangazwa no kubona Burundi bubifitemwo ishaka ryinshi ry'uko bokontora kiriya gice ca Minembwe na biriya bindi bice byose cane cane Uvira n'ibirya bice byose umupaka w'u Burundi uhana na Kongo cane cane muri Sud Kivu igitekerezo ca mbere ca Ndayishimiye nuko wewe kenshi mu bikorwa akora agenda yigereranya n'u Rwanda akavuga ati rero ko u Rwanda rushigikiye AFC M23 bakaba bakontorora Nord Kivu ndagira ngo hari ibitekerezo bya Ndayishimiye byo kuvuga ati rero ku Rwanda kontorora Nord Kivu reka nanje mbe nogerageza uburyo no kontorora Sud Kivu ibyo ni ibitekerezo bya mbere nshobora kuvuga biri mu mutwe wa Ndayishimiye ariko na cyane cyane bya bitekerezo byiwe yangenga bitekerezo y'ihonyabwoko ibintu bya by'urwanko rw'amoko bavuga bati abanyamurenge muri Sud Kivu biroroshe uko bakwifatanya n'abatutsi bo mu Burundi noneho bagashobora gutembagaza ubutegetsi bwiwe bwa Ndayishimiye rero ibyo biri mu bintu bituma Ndayishimiye agira umwete udasanzwe wo kurwana kuri Sud Kivu icya kabiri ni uko n'abanyamurenge nabo uko bitwara muri ino ntambara amaherezo birashobora kuzobazanira ingorane nyinshi bikabashira mu kaga ni nacyo nagomba kugira ngo ndabakebure uku kwigabanya kw'abanyamurenge murabona aba ba Munigantama ndetse buriya n'impunzi nyinshi z'abanyamurenge ziri Burundi bari nyuma y'Umunigantama kandi hariho n'abandi bantu bari mu bihugu bya Amerika
Nairobi no mu bindi bice by'isi abarya bita akagara bashigikiye uwo muniganama, kandi umuniganama nawe ahetswe n'Uburundi. Urumva rero bica bituma rakoze abanyamurenge bagwanira itumvikana neza, mu gihe usanga bariko baragwana hagati yabo, nubwo baba bafite ibindi bihugu byigombera inyungu muri Kongo bishobora kuja ku ruhande rumwe kuri twigwaneho canke rukaja ku ruhande rw'akagara. Iki kibazo rero byakabaye byiza ko abanyamurenge babyicarira bakabiha umurongo mwiza utomoye, sino ndabona ko bishobora kuba ikidobya mu mutekano w'aba bantu bo mu bwoko bw'abanyamurenge, mu gihe ubwabo hagati yabo bagwana. Kandi ikindi ca kabiri mbona naco nyene gishobora kuzana ibibazo, ni ukuntu burya abanyamurenge batashimye kwinjira muri AFC M23. Nivyo hariho abanyamurenge bari muri AFC M23, ariko ukabona yuko hariho igice c'abanyamurenge bari muri twigwaneho bashinze icama cabo, batemeye kumbure kuba munsi y'ubuyobozi bwa AFC M23. Ngira ngo nibo bashinze kiya camwa cabo citwa MRN, sinibuka izina ryayo, ariko twigwaneho burya nayo ntabwo ni nk'igisirikare cigenga kitari hamwe na M23, nubwo bahuriye mu mutaka umwe wa AFC, ariko ku buryo bwa komandema y'igisirikare murabona ko bariya batwigwaneho bafite umuyobozi wabo ngirobye yitwa Sematama. Rero ibyo byose bituma ubwoko bw'abanyamurenge bwankwa, burondegwa, buhigwa, kubera uburyo bonyene bari organize bishobora kuzotuma ubu buryo politikema batari ini, badashize hamwe ngo bagwanire akoze yabo bayumvikanishe neza, bishobora gutuma baba victime y'uburyo batitunganije neza mu gufatikanya n'abanyekongo bose bagwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi. Aho rero abanyamurenge boreba cane cane. Narigeze kumva uriya General Sematama asa naho atabona neza abanyamurenge boba baja kugira training muri M23, ahubwo akabona yuko nyine abanyamurenge ubwabo bagenda kugirira training muri biriya bice bya Minembwe. Ntabwo ari bibi, ariko kuba bokuraho ico gihome, ako kantu katameze neza hagati ya M23 na twigwaneho, bakagira igisirikare kimwe gifite komande imwe, kuko sinzi yuko twigwaneho yoba imaze kugira ubushobozi bwo kuba yohangana n'igisirikare cy'u Burundi na FARDC n'iriya migwi yose ya mayimayi, mu gihe bashobora kuyitera, kandi ubona neza yuko iryatwigwana itari bien integre muri AFC M23, kuko tubona AFC M23 yo imaze kugira imbaraga. Ikindi ca kabiri mbonamwo kidatomoye n'ukuntu bamwe mu banyamurenge batishimira ubutegetsi bw'u Rwanda, kandi bakabivuga, ugaca usanga bifadikanya na leta ya Kongo mu kwagiriza ibintu bitari bimwe leta y'u Rwanda. Ibyo navyo nyene n'akantu k'akadovya kare muri uriya murongo w'umugwi w'abanyamurenge. Mbona ko bishobora muri kazoza canke muri intambara bishobora kubagirira ko ingaruka itari nziza, yenda bamwe bakabatererana, ugaca usanga basigaye bigwanaho nk'uko bitwa nyene. Ibyo rero bizosaba yuko bagira imbaraga nyinshi, bagira ibigwanishwa byinshi, bagira imbaraga zidasanzwe, ubwirinzi, ingamba z'ubwirinzi, ibikoresho bitari bimwe
kugira ngo bashobore kwerekana yuko by'ukuri twigwaneho ifite igihagararo cyo kurwanya ingabo z'u Burundi ikazitsinda, ikagwanya na iriya migwi yose y'abamayimayi za FDLR, kuko abanyamurenge buriya mu minembwe ntibazoshobora kugira amahoro mu gihe Uvira, iya bice bya Baraka, bya Karemi n'ibindi bice bidakontororwa nabo totalema, ndetse kiriya kibaya cyose kiza kugera muri za Katanga bategerezwa kugikontorora, kuko n'ubundi ingabo zishobora gukomeza zica mu kiyaga zikaza zikabahungabanya. Rero aho hantu niho nagomba gusobanura nkebura abantu batwigwaneho, cyane cyane yuko bashishikara gukomeza ubumwe n'ibihugu nk'u Rwanda, Uganda, AFCM 23, kuko ibyo niyo migwi zo ngabo zikomeye tubona zishobora gukingira ibibi bishobora kuza kuri buriya bwoko bw'abanyamurenge. Ikindi naco nimba aho biganiro hagati yabo n'aba bitwa Kagara, bakaraba ukuntu bashira hamwe, kuko icyo bahuriyeko ntabwo bagomba gutangura kugwanira ibintu by'inyungu bashobora guhabwa na Kinshasa, canke ibintu by'inyungu bashobora kubona muri AFCM 23 mu gihe haba ibiganiro na Kinshasa. Kandi ikibazo nyamukuru kihari ni urwanko rufatiye ku bwoko barimo. Ikindi cya kabiri no kumenya yuko burya mu banyamurenge harimwo abantu bava Burundi, bava mu misozi y'u Burundi aho bita mu Mugamba za Jenda, bagiyeyo kera nyine imipaka itaracibwa. Kubwiye mu mirara y'abanyamurenge uzosangamwo harimwo imirara y'abarundi. Rero ibyo byose birashobora gutera ubwoba Nkurunziza yuko abo bantu bashobora kwifatikanya yenda n'abatutsi bo mu Burundi bagatembagaza intwaro ya CNDD-FDD, kuko cyane cyane ndiko navuga abantu bitwaza iby'amoko. Burya CNDD-FDD urwanko yanka u Rwanda nuko yiyumvira yuko mu Burundi hashobora gushingwa kandi leta ihurikiyemwo abatutsi benshi nk'uko byahoze kera, kandi harimwo abarundi bavyifuza babigomba yuko kumbure kuriya abatutsi bari domina mu ntwaro zabaye kuva kuri independence bokongera bagashikira ubutegetsi. Ibyo rero biratera ubwoba abantu bo muri CNDD-FDD ndetse n'abandi bo mu mugwi abo nyene biyitira abahutu bo mu Burundi. Ico gituma burya tuvuga ngo intambara yo muri aka karere iri complexe, ariko kandi dukunda gutanga ibitekerezo ko izo politike ideology zijyanye n'ivy'amoko n'ubwoko bwoganza ubundi bwotegeka ubundi, ibyo bitekerezo bikwiye kugwanywa rwose bikarandurwa. Abarundi bakumva ko ari abarundi, abanyarwanda bakumva ko ari abanyarwanda, abakongo bakumva ko ari abakongo bose. Ibyo bintu by'amoko bikarandurwa, kuko n'ibintu ataco bimaze, bituma ibihugu bikomeza kuba mu ntambara zitagira akamaro. Kuko nk'uko nkunda kubivuga, burya ibyo dukwiye kugwanira nibijanye n'inyungu z'abaturage bose, vyankenerwa abantu bose bo mu moko yose, mu ndimi zose baba bahuriye ko baba bifuza buri munsi, ari byo tuba twifuza kuri programme canke agenda z'imigambwe ibihiganirwa ubutegetsi. Kuko iyo hateye inzara ntifata ubwoko bumwe, iyo hateye ingwara ntifata ubwoko bumwe, iyo habuze amashure akabura umutekano, amoko yose arahungabana kandi akabura. Ico gituma dukwiye guhurikira cyane cyane mu bintu biduhuza kurusha ibintu bitagira umumaro bidutandukanye. Rero ico nico nagomba kuvuga ku kibazo twigwaneho ishobora kugira. Nico gituma ndetse buriya leta y'u Burundi, FARDC n'iriya migwi yose yumvira yuko kumbure twigwaneho yaba ifite intege nke
kubera ubwa mbere kwigaburamwo kabiri n'ukuntu itari integre ya 100% kumbure ngo ibe yarinjiye mu mutaka no mu gisirikare ca M23. Ivyo rero ni ikintu ubona yuko gishobora guhungabanya umutekano wo mu Minembwe na biriya bice bibamwo abanyamurenge, noneho bigasaba yuko ahantu cane cane aho muri twirwaneho habera amaso, bagakomeza ubumwe n'imigwi yose yifuza yuko ishigikiye revolution, yifuza yuko muri Kongo ubutegetsi bwohinduka. Kandi ikindi rega namye numva Colonel Kakufe avuga yababaye, avuga ati kubera iki baraduhura iki, baratuziza iki. Regaye mu gihe bemeye gufata ibigwanishwa bakemera gufata inkoho, bakavuga yuko bifuza gukuraho ubutegetsi bwa leta ya Kongo, kandi Uburundi nabwo bukaba ari nk'umukozi wa leta ya Kongo, rero ntibotangazwa nuko ivyo bitero canke urwo rwango rushobora kubabako. Nico gituma ndababwira yuko bakwiye kongera inguvu no guhangana n'abo banse baba hanze, nta mbabazi babafitiye, nta kigongwe babafitiye, n'amakungu erega buriya nubwo batakira amakungu y'amajenoside yamye aba mu bihugu bitari bimwe kandi amakungu ahari, ubanza wogira ngo ayo makungu hari ivyo bungukiramwo muri izo ntambara zihitana abantu benshi. Nico gituma ubona ahubwo kenshi badahaguruka ngo bagwanye ivyo bikuba bigwanya ku munwa, ariko bakaza kuvuga amajambo abantu bamaze guhona. Rero ba muri twiganeho nta muntu azoza kubagwanirira, nta muntu azobaha iteka, nibo baziha iteka nyene mu gufata ibice byose biriya bibabangamiye, kuva Uvira uriya mupaka wose wa Tanganyika kugera za Karemi, bakahakontorora. Bitabaye ivyo bazokwama mu ntambara no mu kubura. Nico gituma nariko ndabakebura muri ubwo buryo. Hanyuma ngarutse ku biganiro, Ndayishimiye asaba erega u Rwanda nimba rugomba kuganira na Ndayishimiye, narigeze kubivuga muri kiganiro kimwe, ndavuga ati rega burya Ndayishimiye na FDLR canke ziriya za P5 ntaho bataniye. Burya rero n'u Rwanda kwemera kuganira na Ndayishimiye nico kimwe no kwemera kuganira n'iriya migwi ya P5, kuko ndazi Ndayishimiye naza kubera bariya bose bari muri P5 za FDLR zande ari wabahetse mu mugongo, nta bindi vyifuzo azozana ku meza bo kwicarana hamwe na leta y'u Rwanda. Azozana ivyo vyifuzo nyene vya P5 vya FDLR n'abariya bose bafite ibitekerezo vy'ihunyabwo. Sinzi rero ivyo biganiro ico vyoshikaho naho vyoja, mu gihe narirya u Rwanda kuganira na FDLR ari umurongo utukura. Rero niyumvira ko ari icifuzo kimwe mu bihugu cane cane Abafaransa kuva kera bari bafite ibitekerezo. Murazi ko aribo bamye bashikira izo za FDLR, bamye bafite uko basunika mu nama za UN bifuza yuko u Rwanda kwemera kwicarana n'iriya migwi ya FDLR, imigwi ya P5. Ivyo rero nimba Ndayishimiye yahisemwo Ubufaransa, nuko azi yuko Ubufaransa bwahetse abo bajenosidere, bukaba bukibahishije, bukaba bukibagwanirira, bukaba bukibashigikira cane cane nk'Ububirigi. Murabona ko bwarenze buza ku rubuga mu Burundi, mu bice bitarimwe vyo muri Kongo, gushigikira izo ngabo za FDLR. Rero ibyo bitekerezo bishobora kuva mu Bubirigi, mu Bufaransa, noneho Ndayishimiye akaba nk'umuntu aserukiye iyo migwi yose y'abajenosidere yahawe icicaro mu ntuze mu Burundi. Na ivyo kuvuga ngo yotera u Rwanda aciye mu Kirundo, nibaza ko babigerageje, kuko ziriya ngabo za FRN cagiye zitera zari zivuye mu Burundi.
kandi birumvikana ko zari zishigikiwe n'Uburundi. Rero ibyo kurasa i Kigali bo barabigerageje, sinzi akantu gashasha Ndayishimiye we afite yiyumvira yuko kamushoboza kuba yofata canke agatembagaza ubutegetsi bw'u Rwanda. Rero ivyo biganiro sinzi ko vyoshoboka, vyo nakunda na kare n'ibindi biganiro murazi ko byanze byane byo guhanahana abarundi bajya ba Godefroid niyo bari bakubise kudeta bagerageje kubita kudeta i Burundi. Mu gihe Ndayishimiye bamubaje ati none nawe zana abajenosidere bose bakozeho nyabwoko mu Rwanda, umenga bamukoze mu gisebe. Ntiyumve yuko ibyo nabyo akwiye kubibazwa. Rero niyumvira yuko simbizi ibyo biganiro iyo byo wabija niyo biva, mu gihe buriya rega Tshisekedi na Ndayishimiye ugira baravukana, ni ibintu byo gusamaza by'uburyarya, ariko niyumvira yuko ibiganiro atacu bishobora gushika ko ahubwo abafite ubushobozi babangamiwe n'intwaro ya Bujumbura bazokemura ico kibazo, hanyuma ico kibazo kirengane, habe ubutegetsi Burundi bushobora kuba bwumvikana n'u Rwanda na AFC M23 twigwaneho n'ibindi bihugu byose kugira ngo akarere gashobore kuba mu mahoro. Nivyo rero nagomba gusa no kwegeranya, hanyuma ndangiriza kuri iki kibazo ca burya ntabwo AFC M23 twigwaneho bagomba guhagarika intambara mu gihe batarakontorora Nord Kivu na Sud Kivu, kuko harimwo abaturage babangamiwe n'ibitekerezo vya genocide. Ibyo bitekerezo bikaba bikorera muri zo ntara zibiri. Niyumvira rero mu gihe bobanza bakagombora Sud Kivu yose kugera hariya za Karemi, Nord Kivu yose za Warikare zaye bakagombora hose, noneho rero muri biriya bindi bice bibamwe ayandi moko ataca bangamiye ko kumbure adafite ibitekerezo vya genocide, noneho bagashobora kwicara bagafata igihe bakitunda bakaganira na leta ya Kongo, ariko mu gihe ibice birimwo izo nkewa zihigwa zigomba kumaririzwa gutsembwa ziri mu mutekano. Niyumvira rero yuko batagize neza guhagarikira gusa Goma na Uvira na Bukavu, ahubwo bagomba kubanza gukombora izo ntara zibiri, kubera harimwo ababangamiwe. Rega burya mu bya politike abantu barashobora kwitwaza ibyo bintu by'amoko, ariko wacu usanga harimwo no gushakisha inyungu z'ubutegetsi, kuko udashobora kunsigurira uburyo Muniganahama yoza kugwanya bene wabo b'abanyamurenge bajya bo muri Makagara, boza kugwanya bene wabo. Ni inyungu buriya baba bitwaje barondera, ariko batitaye ku ngaruka zishobora gushikira mu bwoko bwabo. Nivyo nagomba kuvuga. Mugira ibihe byiza.